umenye tumuhamagara n'u Rwanda aho gusambana ngo biraryoshe ntabwo ya ntabwo ntavuga ko bibishe mugasi n'icyaha n'icyaha kandi biryoshe ibiryoshe byose reka birica ibiryoshe birica umunyu urica isukari irica inyama nyinshi zirica ibintu byose biryoshye n'uburyo uvuga ngo nibyo saba uzobe n'umutuvura inzoka akenshi usanga urura reka cyo duhagarara ngaho none kubera iki umuntu Imana ikarema umuntu ikamuha uruhu rwirabura rwiza mugabo ugasanga avuga ati yirabye akavuga ati oya Imana mu bisanzwe si uko yari kundema iyi ngiyi inama waje usanga sibyo ugaca uhitamo kuvuga uti ngenda yikosore rero kamukorogo ugaca ugenda uhagira mukorogo canke bya binini umuntu agasanga yitukuje mugabo naho Imana igumana ubumana no mu kwikutukuza kubera hariho ibihimba bice biguma muri opposition kugira ko igihugu kiri mu migambo myinshi n'ibishoboka Robyo naho kwitokoza gute ntihakunda mujisho ntibikunda hategeza gusiga yataze kwerekana ingene mu by'ukuri ngazanga kagatima kukumva hegara y'abantu niyabona icapa bimwe bya buraseri ngaho ivyapa gusa abona icupa akaborerwa atari yo rimanitse ku capa hariya ukuri kwima ukabusana umuntu dego umutima wiwe washitse muri ico capa akibaza ko ari mwico yazinyoye kandi atari ivyo nico kimwe n'umuntu n'uwo musanga yarabaswe canke afashwe ari imbohe y'igitsina asambana kujya gusohoka kwisaze kuko isaze ngo niyisambana kare kandi gasambana kenshi canke inkoko oya isaze ngo niyo ya mbere urabyumva uhuye kwise bebe uyu mukunzi washobora kumwita aya tosega wapi ni mevyo gushaka oya nta kumita baby gushirisa n'ibikunda bebe ni urwana bw'ubuntu n'ubuntu ikintu gifata nzoka kiri ngaho uvuga wo kwitwa bebe hamwe kazoduga mu bandi bagabo ati ni muntu ntahe natigwe nanje n'umugabo muhira bakwita oya ntibikunda Welcome ladies and gentlemen, murahumura kumbyinizera ko meze neza muri hose mwiriwe cyangwa muramutse bivanye na muri. My name is Frank the Answer. Ni kuri Magic Channel TV ndakwifuriza umwaka mushasha ndetse no kugira ibihe vyiza no musikari utanguranye turikiri mu ntango nyine z'umwaka twakira n'umuntu akomeye cyane turakwakiri. Ureza kubajije. Dahayo gibasi. Iyo zina ryawe cacanya gutyo. Frank the Answer. Ni Frank the Answer. Ni twaniyo nyishu. Umva ni answer rero turamahoro twe turabikaze murakoze gutangura uramutsa abakunzi ba Magic Channel TV no kwifuriza umwaka mushasha ndabifurije umwaka mwiza w'amahoro n'amahonda bagira amagara n'amahera amahera ku ruhande kugiza amagara gusa amugiza amahera gusa natagisa amagara byose birususa kuri mwebwe d'abord twanditangure kwanza mu mwaka wa 2023 yaba umwaka umeze gute watanguye gute kuri mbaye umwaka mwiza cyane n'umwaka mwiza uko mu muryango wanje twawurangije neza turangiza dushimira Imana hanyuma no kubintu bireke mu murimo w'Imana ndashimira Imana kuko muri uyu mwaka uheze novuga yuko yankoresheje ibikorwa byinshi kandi biboneka bishinga imintahe n'abatari bake gusumba mu yindi myaka katuce tuza kwanza mu muryango uvuze ko umwaka wawe umwaka mwiza ariko mbega yindi myaka yari iheze aho bitandukaniye ni he ahanini si hanini cyane kuko Imana yo ntihinduka ibyo bigeragezo mbega bigeragezo ntibihinduka bihindura isura gusa guterera ko kantu aho kandi ndashobora dusigurire bigeragezo ntibihinduka bihindura isura gusa ajaza kuvuga yuko ntihazogira umuntu aza kukubwira yuko atageragezwa atagira ikintu kimugoye kuko ibigeragezo benshi abantu bishizemo ko ari inzara ari ingwara ari intambara zo kwangwa n'abantu imanza ni si ibyo umuntu ashobora no kuba afite ibindi bigeragezo bindi mu bisanzwe uko umuntu agenda akura aduga ku ngazi niko n'ibigeragezo zurahura nabishaka rero mugabo kandi cyo nkundira Imana iyo ugiye ku rugero nyene w'igihagararo kiboneka n'ikigerageza kiza mureha
mugabo iciza kirimwe nuko umaze kugera ahantu uvuga uti ibi ni nk'urukino ndaba ruri kuri sede kuko ugiye kuraba umukino match yabaye igafatwa kuri CD ubuzi ingene vyagenze n'uwatsinze umuzi rero haragera igihe uhangana n'ibigeragezo mugabo ukabuze ko impera n'imperuka intsinzi ari kwawe bitegerezwa guhera. Yes, turaza kwinjira gatonya kuri sujet ivuga kunya ni gute umuntu yoshobora gukosora amakosa y'ivyo yakoze mu mwaka uheze kugira ngo ntagere kucimana yari yaramusezeraniye koko. Ubwa mbere abantu bakomeye uko ibibashikira byose si ibyo kubaca intege cyane kubankiriza nibyo kubigisha. Ukwiye kumenya uti mbe umwaka uheze ikosa nakoze narikoze kubera iki, mbega ingaruka zaryo zonyigisha iki kugira ngo sinsubire muri ico kintu kugikora. Rero mu bisanzwe iyo umuntu muzima ukagwa mu ikosa ntiburi cyo rigusigira nubwo ari kosa rigusigira ishuri uriga kuko ikosa ryose rifise ingaruka zaryo. Muri ico gihe rero ubuca umuntu yokora ubwa mbere ho kwirimbura we nyene ubwiwe akaraba aho yinegura akavuga ati jewe uyu mwaka uheze iki nagikoze nabi kandi cyatumye ndagikora nabi ni kubera izi mpamvu izi n'izi ikiyo cyatumye nkora nabi nditandukanya naco. Umaze kutwitandukanya naco rero ucuheza ugakora ca kindi neza umwaka mushasha ukagikosora kimwe nanibwo mu mwaka uheze muri mushasha ukazohimbaza ukurikira uvuga uti ca kindi nagishoboye. Ari gihe hariho tuvuge ku bakristo cyane umukristo hagiye asaba ikintu Imana akabona vyanse kugishika akabona n'Imana ndasavye uno mwaka mfasha ibi nibi mugabo swata akabura n'ikintu na kimwe ariko akabona babandi tukwita abanyavyaha haguma gumatera imbere ndashaka kugena kuri ico kintu abantu benshi bavuga ati kubera kije naheza gigwa mu gihe banaka bariko baraheza gigwa bo no kudatahura kuko mu bisanzwe vy'Imana ntibigira biza binyarutse sico kibone bya Shetani kuko n'inzira ija mu mahonero bibitubira ngo inzira yagutse cyane inzira y'iroro nk'iyabaja mu isoko ariko Imana irafunganye. Hame kindi naco ca kabiri Imana uyisavye tuyihata. Imana ntihatwa uyisavye uti Imana urankorera iki hariho ivyo ibanza kuraba ko koko ibi bintu bimukorera inyungu ndabifisemo ni kuko Imana izo gukora ikintu umuntu idagezemo inyungu oya ntibikunda kuko Imana irafise ukuntu ikuraba mbe nimba uyisavye uti Imana uno mu mwaka azobe miliyoneri nk'akarorero ukaba udashobora kugera 100,000 woba miliyoneri gute? Yovuga ati none umuntu ananiwe kugera 100,000 ntabyo ashobora kugera 100 ndamuhaye 100 arondera indaya y'inzoga ziri amanyamasha abyuka agenda yameza umugara kubera 100 gusa bene umuha umuriyoni kumwica kwera. Rero muri ico gihe Imana irafise ingene iraba umuntu ikaraba ibyo yisavye ko ari vyiza kuri we ko nayo nitona bihomberamo. Burya hariho abantu Imana ari umuririmbyi yavuze ati Imana akiguhomba yoguhombya akiguhomba yoguhombya ugahomba mugabo ukagumana nayo. Muri ico gihe rero nico gituma Bibiliya itubwira yuko abasenga neza arabasenga mugabo barondera ubugombe bw'Imana. Wowe ushobora kuvuza ibyo wifuza kuri wewe atari ibyo Imana kwifuza ko kuko Imana wirembera impanuka Imana ikuremera umugambi kanaka ibifise ikizo gukoza ibifise ikizo gutoranirije tushaka kuvuga ngo Mana Burundi agomba umwaka unyigisha kunyonga indege kandi mu migambi y'Imana igomba kuba goronome tikunda ivuga ati oya ibyo bintu usavye ndagukeneye binyuranye n'umugambi ndagufiseko Imana ikabikwima hanyuma rukibaza ati none ko imbunda ndayisavye y'ubupiloti kantu by'ubugoronome ntiyumvise gusa yaravyumvise mugabo ntishira mu ngira ivyifuzo by'umuntu ishira mu ngiro ubugombe bwayo kuri uwo muntu kuko nibwo bwiza kugira ngo umuntu abe uyabwirizwa kuba ego iyo bigenza gute no kumvijwe y'Imana hagenda uko Imana ishaka. Abantu tutazi ngene Imana ivuga Imana iravuga kuko akanwa kayo gatanabesha ni Bibiliya yera uvuga ko je ugira ngo nitore nisome Bibiliya ego ugira ngo nzotore ico nzoba ubwa mbere nta muntu haje Imana itavugisha ivugira mu mutima w'umuntu
hari umwana yabagije se aravuga ati nega papa yari umuswahili cyangwa iswahili kitameze zo cyaho mugabo avuga ati wito ni nini no kuvuga ati umuhamagaro ni iki ni umuhamagaro ni iki se wari yumvira ati nashine iki cyane umwana kimwishyura gute umuhamagaro niba wiga mu ishuri umuhamagaro nta na hamwe ubugwa bawuronka gute acha muga ati petit wito ni musukumo wa ndani musukumo wa ndani ico kintu kiri muri wewe mwumva kigomba gusunikira gukora ico kintu ukumvuga umushaka ico nyene gukora ico kintu no muhamagara uri kuhamagarirwa gukora ico kintu mwene korera imana yavise ingene guhamagara na satani yavise ingene haje muhamagara iyo umuntu yumva muri we anigana n'ikintu bati sambana umenye tumuhamagara n'Rwanda gusambana ngo biraryoshe ntabwo ntabwo ko bibishe mugasi n'icyaha n'icyaha kandi biryoshe ibiryoshe byose reka birica ibiryoshe birica umunyu urica isukari irica inyama nyinshi zirica ibintu byose biryoshye n'uburyo uvuga ngo ni byose abo uzome n'umutuvura inzoka kenshi usanga urura reka cyo duhagarara ngabanye none kubera iki abantu bashobora kuvuga ati kubera iki none icitwa icyaha imana yacigishira kubuki oya ni umutego kurumva icyo wamenya cyoco imana yaremye umuntu ivuga ngo nahase kumugira nkanje urabyumva nakamana gato imana yavuga ati wewe ndavye ngenda kuremye ndagushize hejuru y'ibikoko byose n'ibyaremwe byose unabiyobore mugabe kiraza ishira ibintu bibiri imbere y'umuntu inzira zibiri iyo umuvumo niyo umugisha itereka umuntu ngati aha rero ni uhitamo imana yaguhaye capacité yo guhitamo yaguhaye ubwonko bumeze neza uvuga ati yemese mwiki imana rero ntinyinyurana n'umuntu imuhitisha mu cyo adashaka yaguhaye ubwonko iguha ubwenge irakubwira icyo ikunda ikubwira n'ibyo yanga muri icyo gihe we wihitiyemo ntimunyinyurana muzohurira mu rubanza rw'iherezo hariya ivuga ati wewe jya mu ruhande rw'impene kuko waragambaraye uca ujya mu muriro udahera kuko kazoza k'impene ni kumbabura ibyo birazwi nawe mwini buryo byo kuraga ubwami bw'Imana urumva guhitamo k'umuntu ntashobora kuvuga ngo urumva ngo Imana kubera iki yagize ibi ngo uca utangura kuvuga ngo ni nk'abantu usanga bayihinyuza umuntu Imana ikarema umuntu ikamuha uruhu rwirabura rwiza mugabo ugasanga avuga ati yirabye akavuga ati oya Imana mu bisanzwe si uko yari kundemiye inama waje usanga sibyo ugahitamo kuvuga uti ngenda yikosore rero kamukorogo ugacugenda uragira mukorogo canke bya binini umuntu agasanga yitukuje mugabo naho Imana igumana ubumana no mu kwitukuza kubera hariho ibihimba bice biguma muri opposition kugira ko igihugu kiri mu bigambo myinshi n'ibishoboka Robyo naho kwitukuza gute ntihakunda mugisho ntibikunda hategeza gusiga yataze kwerekana ingene mu by'ukuri ukusa uko Imana yakuremye hari aho bakurabira rero muri ico gihe rero uri umuntu yabikize nk'aba usanga nyene basaba bihindura n'amasura kavuga ati jewe nagomba izuru umugabo kamere izuru ryanje vraiment ivuko barikosora barikorore uno munsi ugasanga nakaga dance zikora ikiganiro ndagitegura kandi niko niyumvira mu mutwe ibintu biri mu isi n'ingorane kuko uno munsi ugasanga umuntu Imana muremye ari umugabo kaca mu gitondo kumva ngo n'umugore hari n'abaje kwibanisha ugasanga ibihimba bimwe yararokoye arakura karaka sibyo agace yigira umugore ni bya bintu ibyo rero ni bya byo kugomba guhinyuza Imana kandi bikunda ntico uvuga ngo Mana ngo none ngo nabihindura uri he gutambukije yaguhaye bwenge iguha n'amahitamo ni nkuko tuvuga ngo Mana ngo je ngiye gusambana ngo mugabo ko wowe ngo ubonye utambugije ngo cyane ngo uwo mukobwa ngo mukatishe ntazi yondi ngo nakazi kawe ngo ndabikubwiye ikubwira ati genda je naguhaye ubwonko n'ubwenge bikwiye ibisiga tuzohurira mu rubanza ariko hari ikibazo abantu bashaka kunda kwibaza bavuga ati none gute Imana yaturemye
bavuga ngo izi urugendo rwacu rwose yarutse aho tuzogenda turaca none gute yandemye hama mbega muri ntiyaremye bijya bibi nzogenda ndacamwo kumbe ko nzohora Imana nta kibi yaremye kumbe ko nzohora n'agakuboka kageragezwa kangerageza nta n'ikibigeze yumvirira umuntu yamuremye mukunda imushira muri Edeni none ko atavyo dukora Imana ndindi ikibi cyazanye na Satani kuva ko wavuye mu ijuru ikamunaga mwisi nihagaga katugwira Satani atarakoroga ngo yoshi Adamu na Eva kugambarira Imana kuyigarariza umwana w'umuntu Imana bivuga yuko yava no mu ijuru ku mugoroba ikaza gatemberera umuntu bakiterera inkuru umwe kuva ico gihe Satani aje bwabugarije yakura mu ijuru yamwe mu mbiyaza na bya bidayimoni bakorogana bica bigenda byigira abajama b'umuntu bamwigisha kugomera Imana nayo muri ico gihe rero Imana izanga umuntu yahindutse rero ibibi byose biriko biraba nta kibi caremwe n'Imana nta kibi cyateguwe n'Imana ishano ryatugwiriye aho Satani aziye ishano ryaguye kuvaho Satani aziye kuvaho Imana imukorore naho twagiye ngora amuherekeje aje hehe umutibiye mu kuzimu ntiyamuherekeje yaramujugunye agera mushikanye amusigarana inkota ayizigarana bagifashe ugutwi sinzi ko ari izuba sinzi idirisha bagiye byo mwijuru bakijugunya mwisi kiza kirabirinduka n'ishamu ryinshi kirita ku muntu ni ngorane yes turazagora nganya hari tubazo dutandukanye tw'ubwenge turaza turinjiramo gatonya kugira ngo dufashe abari kwadukurikirana ndetse na twebwe hano on turaza kugaruka ku ngingo zazereka gufatwa ku isi aroje kubivuga ko uvuga ati umuntu bashobora guca ugasanga yihinduye igitsina basaze ariko ubuherutse twumvise ingingo yo guhezagira canke yo kwemerera abahuje ibitsina ku bana yego aba pedofile yego aba homosexuel bimwe bavuga bya wamo ntuze mwarongo idini rya katolika yego umuntu arabyumvise muga bijya byo jewe kijya kigati ni Italiyana bivuzemwo sindatora umwanya ngo ndabisome neza kuko narumvise impaka cyane impari mwa narumvise n'abasenyere bayivuga bavuga ati bahumuriza abantu bati humura ishengero katolika ntiryahindurire cizera kwakunda cyose cyo gukundana idini umuntu ari mwasha gukosha akava akadeviya agaca mu bintu ariko mukuru wa bose mugabi ivyo mukuru wa bose je ivyo ntubimbaza kuko cenzi yuko umutwe w'ishengero ari Kristo gusa ibyo bindi ni byanyu mwishiriyeho ndumbaza ivy'idini ni vy'abantu urabyumva mugabe icuvuze cyabo abahuje ibitsina aya rijya nishano no kuri turi mu misi ya nyuma mbega niyinye misanzwe nibaza harimo bonus y'ibyanyu kuko daboro mu gitabo cy'abarewe igice cya 20 umurongo wa 13 menga n'Imana yavuze ngo nihagira umugabo yenda uwundi mugabo ngo nka kujya benda umugore uwo ntakabure kwicwa niko byanditse ngo kandi amaraso yiwe azokora wenyene uwo mwisha ntazoba nta maraso no kuvuga nk'ubu jewe mfashe nkica ujya mu pede duhuye mwibarabara amaraso yo ntankurikira musanzwe uko biri ibyo sezerano rya kera mugabo uko biri kose bavuze ngo yicwe canke ategwe ibuye uno munsi turafise ibuye rindi ni riherere ni Kristo ibuye rigumye ufuruka tugomba kubwira abantu muri sango umuntu yagize ibyago yari umuntu muzima kiremwa Satana mwinjizamwo ibindi bintu biseburira mu bantu bikamwumvisha yuko akwiye kuba umugore cyangwa akwiye kubenguka uwo basangiye igitsina ibyo je ndavita ko ari impemu bizateye abantu impemu rero no munsi impemu yarasutswe ugomba abo bantu bobwiga ubutumwa bwiza bahakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yamara kubabera umwami n'umukiza mu bugingo harabahindura kuko ni Yesu ni wahindura ibintu wenyine amaze kwinjira mu muntu nta kujya yinjira mu mutima w'imbore ngazanga kagatima kukumva hegara y'abantu niyabona icapa bimwe bya buraseri ngaho ivyapa gusa abona icupa akaborerwa atari yo bimanitse ku capa hariya uko kwima uko busana umuntu dego umutima wiwe
washitse muri ico capa akibaza ko ari mwico yazinyoye kandi atari ivyo nico kimwe n'umuntu n'uwo musanga yarabaswe canke afashwe ari imbohe y'igitsina asambana kujya kwisaze kuko isaze ngo niyisambara kare kandi gasambara kenshi canke inkoko oya isaze ngo niyo ya mbere uravyumva mugabo yamara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bigahinduka akumva wa mutima uracuramye cyakintu cyagikunda mwene abo rero jewe uko no bivuga abo bantu bakwiye kugirirwa deliverance amasengesho y'ubushobozi iyo mpwemu mbiri muri bo ikabavamo sino nta ereri ririmo ngo bavuye ngo ni Imana yaremye umuntu uko oya hari imice itatu y'abo bantu hari umuntu abikora kubera ko inzara akavuga ati kubera ko bijye bintu birimo amafaranga menshi birimo amafaranga menshi uramutse ubigiyemo vraiment ucu umuboss hari umuntu abikora kubera inzara kugira ngo ajye kurondera amahera kumbure abone gutunga imiryango hari umuntu abikora kubera ko agakuku hari abantu bavuka bafise bakunda kuvuga ama hormone y'abahungu canke y'abakobwa mbega umuntu yavutse afise ama hormone atarayiwe jewe navutse afise ama hormone y'abakobwa muri ico gihe umbanza kwisanga ndiko ni comporta nk'umukobwa ngendana n'abakobwa nkuvumengo abakobwa nivyo nshuti zanje abaho plutôt jewe no kundana n'undi muhungu iyo mico itatu nashaka ko tuza kwiganira ku gatoya oya ubwa mbere hoho nkaho tuvuge nk'abo uvuga ngo babivukana wowe menya gute ko babivukanye kuri uyu rero udahuza igitsina n'urundi ruyoya umuntu wagira uko akura uyu muntu agira guhuza ibitsina ari imyaka ariko iyo ari karakura umwana urumvige na oya hari umushakashatsi umwe nibyo nandi numviriza kare kuko urabona ko yasakuza mu isi nzima cyane rero hari umushakashatsi yagize ati none bishoboka gute ibi bintu kugira bishikira umuntu hanyuma aragira ubushakashatsi bwose burya yari karabitora yuko bitumwa n'indya turya uno munsi hariho abantu barya indya usanga izo ndya zirimo ibintu bituma umuntu amera nk'uhindutse kuntu sindabiheza neza nzokubwira dukora ikiganiro nabitomora neza urabyumva kuko babipimiye ku mbeba urabyumva hariho type y'ibigori nanye numva bavuga imbeba bazijana ingore n'ingabo bakazishira ukwazo mugabo ingore ukwazo ingabo ukwazo ya monsieur madame bikaje ukwazo urabyumva mugabo abantu babigaburira bya bigori nimba bitwa ngo iki sinzi ndaja kubira urabyumva ofira ameze uko zijya bya bigori ingabo zigatoroka ingore zazo zikaja kwisangira izindi ngabo ingore zigatoroka izindi ingabo zazo zigazanga izindi ngore urabyumva baja kwirotuva hari kaze zibiri ingabo ku ngabo n'ingore ku ngore rero hajye mu bisanzwe uzurabe n'imiti baha abantu akenshi muri laboratoire bayipimira ku mbeba kuko amaraso y'imbeba n'amaraso y'umuntu ni namwe rero uwo mushakashatsi avuga ati jewe ndiko ndabona ko umenga birashoboka ko hariho na konsekansi y'indya turya uno munsi zituma abantu bamwe bamwe badeviya bagafata imibiri yabo ikagomba ibintu bicuramye urabyumva sino mu bisanzwe ni mwe mumbi kuko mu bisanzwe ikintu kiri muri Bibiliya cyariho kuva kera nubwo bushakashatsi buriko buravuga Sodoma na Gomora byarije mu barebe twabisomye hari isezerano rya kera cyane mu gitabo cy'Abanyekorinto naho niravuga ati abagabo benda urabyumva niko biri bivuga urabyumva ni 70 ishika ingahe bigarukako kuri ico kintu mu yindi mvugo ako kada kamaze igihe gusa uno munsi kubera ibi bintu byitwa ngo uburenganzira ibintu byitwa liberté ikintu cyari kizira sivyo uno munsi bagomba kujya habona nizo ntambara zihaririye kubera kuva kera bari bazi yuko icyo kintu kizira mu bisanzwe nuko amateka ariko arabivuga abandi babivuga ko ukuntu ntibyari binakenewe kubwira umuntu yuko kuhuza igitsina n'uwo bagisangiye ari icyaha wenyine yateza kuba bizi sivyo none uno munsi wambwira yuko birakenewe yuko ubwira umuntu ngo kirazira kurongora nyine asanga biza ko kizira ni kizira none wabwira umuntu ati kirazira ko bakana mushikawe asanga bizi ni kizira rero muri ico gihe hariho ibintu Satani ari karasebuza cyane cyane abanyaburaya n'abanyamerika sivyo bagaca bagomba yuko ivyo bintu bavyempoza iyindi mice y'isi kandi amakiritire canke ataramwe
muri ico gihe rero zica ziba intambara. Ivyo rero n'abantu bagoye kuvyumva kandi iki naco tushobora kuzonyemeza na rimwe ikintu Imana yavuze ko ari kizira, ikintu Imana yavuze ko uwo muntu agikora yo cirwa urubanza, wewe ngo uzumbwire ngo cemere ngo ni legal. Eske ikintu ugombye kuvuga ngo kugira gikomere kibi ico kuri reka ndagishire mu iteko ndacemeza, kandi Bibiliya yanje nemera ko kwizera ko wanje inyemeza ko atari cyo, iryo teko rya rizosumbira iteko ry'Imana. Ntibikunda, ntibishoboka. Woca uvuga ngo ikintu naho Imana ivuga ko ari kizira ngo ndacejeje ndagitagatifuje ni gitagatifu cemera uko nyene. Wapi? Nimba Imana ivuga yuko n'amasengesho no gusenga ko umunyabyaha ari gisesema ku Mana, ugaca uvuga ngo wewe ngo nzoha umugisha ngo si ibintu byo guhezagira kujya kw'abagore n'abagabo muri mariage ngo gusa nobaho umugisha duhuye gute? Kishoboka gute? Uwo mugisha uko mu ikintu Imana ivuze ko ari kizira kisesema, uwo gihe umugisha gute? Igisesema kirahabwa umugisha. Rero muri ico gihe abantu bakwiye kuraba ni igitero cyatembwa abantu kabisa. Urabona yuko bakwiye gusenga ahubwo cyane bakiyeza, je ndabona ko menga ari mu kugaruka. Yes, urabona neza ko turi mu gihe cya nyuma. Oya twararenze. Yego ibimenyetso tubiravye muri Mateyo 24 uravye ibimenyetso Kristo wenyene yitangiye. Abati nimwabona ibi muzomenye ko ndi hafi. Ati ntihazoba hageze mugabo ni nka kujya ko umugore ari mu kuvyara yumva ibise. Ati muze mumenye ko hagira hagere habezwa mwezwa cyane. Ariko nizere ko none umaze kubona abantu gusambana vyo nibikiri icaha barabihevye, nta n'umuntu acihana ko yasambanye umenga n'ibisanzwe, sivyo? Uwo homosexuel ruba barabivuza ubu turamaze kubona abantu bagira barongorana n'imbwa ibikoko, sivyo? Cyane uravyumva imbwa akavuga ngo niyo decision niyo madame imbwa n'umuntu, uravyumva hagaca haza ibintu byitwa uburenganzira bigomba kudomina icihagazwe c'Imana abantu kuraba neza. Rero ivyo jewe ko ndabigenda bigwanya pe kandi gose imbere ko twinjira ngaha kandi tuzogira nga anyambega iyo umujene w'imyaka 20 yubakanye navuga namita umudamu cyangwa umumama cyangwa umuntu wese amusumvya iyo myaka nyene, mbega navyo biri mu bizira canke ivyonya ni urukundo bwo nyene rukoriyande? Mu bisanzwe tubona ama mariage menshi, mu bisanzwe ivyo bintu kenshi nta rukundo, ega ni mariage zuno mu suravye by'urukundo vyo nta kibanza rugifise hanini, ako rurahari. Ariko kumbwira yuko kuko umuntu agusumba imyaka 20 arashobora kubyara, ushobora kuba nk'imyaka na nyoko, sivyo? Ugaca umbwira wewe ko wamukunze nawe yagukunze mwakundanye kugira mugire mariage, harimo agasoro ubundi bikunda ntivyoshoboka. Hari nakunda kuvuga ngo kugira crush ukamukunda kabisa nyene nubwo agusumba kumva nyene niwe je nibaza ko ari mwo bamvu tema bagirira abantu ntivyokunda, ntibishoboka gute? Muhuze vyumvira gute? Umuntu ariko arakubwira wewe wavuga ibintu agaca avuga ati weho uri umwana n'umugore wawe tiwe ivyo bintu twe muri generation ziwacu wewe ntiwari bwagenda ukubaho ati je ndabizi bimeze uko twe byagenda. Urumva d'abord ikintu bavuze ngo umusore ikintu Imana yaremye mu muntu kibamwo w'umugabo ni ikintu cita kurondera respect, icubahiro muhira. Umugabo agomba agira amafaranga, agomba agira ubutegetsi, agomba agira ibintu by'amashuri bitagira uko bingana. Umugabo muhira ata respect afise arumva ko ari ikintu kibuze kinini, yumva ko ari muri insecurity kuba atubashwe muhira. Nabwo mbwire ko umugore angana imyaka na nyoko wewe ukivuka yaraje iwanyu kukeza mama wawe yikoreye igiseke cyangwa inkangara mu myaka 20 uravyumva wewe bagushize ku rutaro bariko barakwereka Burundi ubundi bwana bujugweyo niho yarari ushobora uti ndavuga ukavugiriza ceceka avuga ati wa mwana ari bimwe byo kwa bita bebe oya ariko ku bebe umukunzi wawe bebe uyu mukunzi washobora kumwita aya tosega wapi ni mevyo gushaka oya nta kumita baby gushirisa n'ibikunda bebe ni urwana bw'ubuntu nyene rwaho ikintu gifata nzoka kiri ngaho
uvuga wo kwitwa bebe hama kazoduga mu bandi bagabo ati ni muntu ntahe natigwe nanje umugabo muhira bakwita oya ariko oya bikunda oya oya tukiri kuri ico nyene uno munsi two turabona ingo z'abantu bariko barategekanya ku bana ugasanga umugore afite abana batatu umuhungu kumbura afise umwe cyangwa nta n'umwana afise ico gihe mbega ya respect n'umundi ntizoba mu rugo ubwa mbere no kuraba uwareheje uwundi muri abo babiri uwo mugore afise abana batatu n'uyo musore bagomba kubaha iski n'uwo musore yareheje umugore cyane n'uwo mugore yareheje uwo musore turaza kuva kuri izo mpande zibiri kuko izo mpande zose zirahari ndindi none nimba ari umugore mama w'abana batatu mutabyaranye yakureheje uje kuba umugabo wiwe cyangwa uje kuba umwana mu bandi bana uje kuba umugabo we kubera ko kumbura hari ico yakubonye mu gitanda n'icyo abandi baba eske uje kuba umugabo kuri urukundo canke uje kuba igikoresho cyo mu gitanda gusa kuba igikoresho cyo mu gitanda gusa mu rugo mu gitanda novuga gute guhuza ibisa cyangwa amabanga yabubatse niyo yubaka urugo yonyene oya ico ni kimwe muri byinshi kandi ngo n'ijambo ry'Imana numvise bivuga yuko amabanga yabubatse ni nko guhimbaza Imana ni ruwanje na adoration mu gihe bibereye mu rukundo mugabo hajya buya nko guhimbaza Imana nubwo uguma uvuga amen 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 umudamu waturubitse umudamu utagaburira umudamu kubita usuzugura ugacuja kuvuga ni nko kumufata ku ngufu ukavuga ngo urahimbaza Imana ariko iyo vyaciye ruwanje na adoration mu gihe kweri urukundo hagati yanyu ari nka kujya nka rujya go hagati y'inuma y'ingabo n'ingore kweri muhuza mukana bisengera yego ku buryo nubwo uheze uvuga ati ugashima Imana kuko Imana ibyo yaremye byose yabiremye kugira bitunezere bitugirire donc biduhimbare muri ico gihe none wewe uragejeje ibyawe uwo mwari kumwe nta buryohe yumvisemo sivyo wanabimukoresha atabishaka uco uvuga ngo Imana ishimwe gute okay aho nyine duhagarare yuko kandi wahohoteye umuntu ni ku bantu bubatse cyane ku bantu bafitanye urukundo rutari hagati yabo bose n'u Rwanda oya hari abantu bafitanye urukundo kandi oya n'ibisambanye sivyo reka ko bamuhindura ibintu ngo muvyita amazina atariyo none ayo mazina asa yavyo urukundo ruba hagati y'umugabo n'umugore bubakanye none mutarubakana nta rukundo ruhaba witwa gwiki ubugenzi oya n'ubwo muze mwubakane mubanza kwanza kubaka urukundo hagati yanyu ubwo rukundo ndabona ntibagubaka ruba ruhari uragwiyumva mukumva gukunze naka sivyo ukumva ko nawe imitima yahuye kabisa mukumva nyene ko uw'Imana yakuremera yuyo muga mutanguye kuza murona mu byo mutarare kurigwa nk'ibi bisore n'ibihungu usanga bimaranye imyaka 2 ari 3 cyangwa 3 ngo biri muri copinage biryamana buri vendredi na samedi cyangwa ubu du programme twishimye twa dimanche nta yumvire nawe umve nawe ka turabyuka ugacuvuga ngo bari mu rukundo bari mu busambanyi muri make n'ushobora kubyaha hari abantu bakundana imyaka 5 mupfa bagace bajya muri gihe no hari abantu bakundana imyaka 5 muri ico gihe none so gukunda vuga uti basambana imyaka 5 imbere yuko bubakana nimba bazokubaka nimba bazonubakana vuga uti hari abantu basambana imyaka 5 mutarasambana mbego muvuga kuko okay mutarasambana aho ni sawa basi mutarahuza ibitsina kubera ko hari gihe muhuza imitima n'ibyo mukumva mwohuza n'imibi kuko no kwifuza mugabo kame mukumva kuri mu ntambara uvuga uti je ntitworyamana ataraba umugore wanje cyangwa ataraba umugabo wawe uko no kwifuza usambana so gusambana babyo ni ntambara uburimbo kame mukora wa mutima mukunda nawe agukunda uramushaka hanyuma mukumva kameme ko ahubwo uwo munsi wopfuma wegera imbere mukibanira umugabo mu gihe mitarashika umwe wese akagwana urugamba avuga ati sinkorako ubu ntaraba umugore wanje Imana irabezagira na leta ntirabyemera aho uri umugabo ibintu byo kugenda uhunahuna umwanya wose oya no munsi umusore ashobora kumarana ukwezi umukobwa muhiri wiwe inyuma y'ukwezi uko so gukundana
sina fiyansaye no gucikiza wewe twahana umukobwa ukamurana muhira kwezi kose ejo ukamusubirana muhira indwi gahera nimba ega mwamaze kwishingira wacikije reka korosha ibintu bagabo nagorosha ibintu bareke kuvyorosha oya biragoye ndashanganya utubazo dukenya umveba umvuga aho yambara iki ni duke cyane hariho utubazo ngane nateguye muri bibiliya tuza kwinjira mu bitabo dufite muri bibiliya harimo ibitabo bitaboneka by'abantu ariko wumva ati vyarigeze kubaho mugabo muri bibiliya twe dufise nta bihari igitabo ca Enoke kirahari umviriza nakubwira hariho bibiliya igizwe n'ibitabo 66 66 uravyumva muga hariho bibiliya ifise ibitabo birenga ivyo birenga 66 iyi bibiliya twe dufise iyi bibiliya dufise twebwe iyi ni 66 livre nivyo bavuga yuko vyanditswe na mpwemu yera ikoresheje abantu mugabo hariho abandi bantu kubera imyizere y'amadini yabo no kwemerana kwabo bongeyemo ibindi bitabo ivyo bitabo byita des apocryphes si bible ni apocryphe mu kirundi ni ibintu vyongewemo ivyongewemo rero bica bitandukana n'iki hari umurongo uri mu gitabo cyo byahishuriye Yohana bivuga ngo kuri iri jambo iyi bibiliya nihagira umuntu agira ico yongeramwe azokongererwa ibihano nawe nihagira ico akuramwe akugwe ku giti cy'ubugingo ntidufise uburenganzira bw'uko dukurako canke twangiriko naho mpagaze je mwene za nene Zakari uko bimeze muri bibiliya yera twebwe dutunze yadushikiriye dufise 66 livre ariko hari ibindi bitabo biti by'abanyabwenge bandika bagashiramwo amasinode canke inama nkuru z'abarongozi b'idini bakavuga ati igitabo tukiravye naco coja muri bibiliya bakacongeramo mugabo bibiliya yuzuye neza idakuwe ko itongewe ni ibitabo 66 mbega Enoke yari yanditse igitabo nivyo niko nakubwira muri bibiliya Jefferson nta gitabo ca Enoke kirimo ariko mu bimwe mu bivugwa bivuga yuko ivyo Enoke yari mu gitabo ca Enoke hari amabanga akomeye ahubwo batashatse ko bashira muri bibiliya yera yacu y'uno munsi yaba abantu bose bafise amabanga bashikiriza bagashavuga ngo arakomeye tumaze kugira bavuga butumwa wumva bavuga amajambo wumva ko ari mu bwenge bw'ishana ajya amajambo yose yogiye arandikwa bose bagaca bashira muri bibiliya ariko hari bidakenewe bidakenewe kuko ibwenge bwose wogira insiguro zose wotanga uzikomora muri bibiliya 66 hanyuma ugaheza ugahishura ukigisha mwa kuvuga yuko umufilozofe kanaka uravye ivyo yanditse aherereza ku Mana canke avuga ibi nibi na cone cojamwe ubwo burenganzira bukuye he kandi Imana yo nyene yivuze yuko atawongerako atanu gukurako igitabo c'ivyakozwe n'intumwa ndi yacanditse ni Theophile gute Theophile yagiye kwandika ivyakozwe n'intumwa kandi atari mu ntumwa ni yakoze ivyo yabonye intumwa ziriko zirakora niho yararikiye yari umwe mu bigishwa Theophile ari muri mu bigishwa mu cyo ya 12 bajya n'intumwa sabizo umwigisha abigishwa hari intumwa n'abigishwa itandukanye hagati y'intumwa n'abigisha ni intumwa bakunda kuvuga intumwa zijya zakoranye na Yesu 12 bakavuga yuko hasigaye 11 kubera Yuda yari yapfuye umugabo Yesu akongeramwo Pawulo igihe bahuriye mu marembo y'i Damasiko akamwireka akamurika mu zindi ntumwa tigenda bagusengere izina ryawe rinahinduka rero kwitwa Sawuli we Pawulo ahandi nuko watubwiye ko ari nde canditse Theophile niyo yacanditse turaza kuza kandi ngaha abanditse mbega byitabo byose bose bari intumwa dushimye gatoya abigishwa nabo ariko dusigurira intumwa abigishwa nabo ni bande abigishwa barimwo gushiramwo bajya bitwa abadiyakoni abandi bahamagawe nk'umwe yicishwa amabuye Stefano barimwo urumva abo bose hari abantu bacaguwe n'intumwa igihe ubutumwa butanguye kuvuma neza ubutumwa bukagwira ibikorwa bikaba byinshi kube abigishwa baciye baba benshi bava mu madini y'abafarisayo
abandi y'abasadukayo, hanyuma bagaca baja mu mashengero cyangwa kumva ijambo ry'Imana mu ishengero ry'intumwa. Urabyumva? Rero zimaze kuba deborde bakabona yuko ni bake, barasengeye abantu buzuye mpemu yera, babashirako ibiganza, mpemu yera bazako nabo baha imirimo bakora. Bitwa rero abigishwa. Nabigishwe n'intumwa. Hasigaye utubazo dutatu twonyene. Ni twinshi. Ndashaka dusubire tuno tuntu. Umukiranutsi canke abakiranutsi ni bande? Umugororotsi. Umugororotsi. Abatamvyi n'abaherezi. Mu bisanzwe cyo ni Kinyarwanda. Umutamvyi mu Kirundi n'umuherezi. Ni ukuvuga nk'uku pasiteri, patiri, bande n'abaherezi. Bajya abantu bose baba bakorera imirimo yabo mu ngoro y'Imana. Reka rero dusozerere kuri kano kantu konyene kugira ngo abariko badukurikirana bazogira umwaka mwiza ndetse no gukomeza bumva ko baremye. Kugira ngo umuntu yubake urugo rwiza bigenda gute? Kugira ngo umuntu azokuze abana biwe neza canke muri no mwaka azogire uruvyaro rwiza bizogenda gute? Hama kugira ngo umuntu azoronke umugabo mwiza canke umukenyezi w'ijunja n'ijambo bizogenda gute? Cyama azoronke n'abakazana biteka. Iryo jambo rero mwubaka araryumvanye kwezi. Umugabo kugira umuntu ayubaka urugo rwiza yubakira ku Mana, ku ma principe y'Imana. Imana irafise ingene yashizeho administration y'urugo. Iravuga yuko umutwe w'urugo ari umugabo, umugore nawe akaba umufasha wiwe, abana nabo bakaba abana babo. Muri ico gihe rero umugore akwiye kumva yuko ateza kuba mu kibanza cy'umugore akakigumamo, umugabo nawe akaba umugabo. Hanyuma ikindi naco umugabo mu rugo kugira yubaka urugo rwiza neza suko yorya ivyuma ngo agire ibituza bivyimbye cyangwa agira ubwanwa atakeba n'amapataro menshi. Wose ni responsabilité kugira ube umugabo mu rugo. Nuko wuzuza inshingano zawe mu rugo nk'umugabo. Nuteza kwiyumvira ingene urugo rubaho, ingene umugore yarya, abana bambara, biga, ngo rwarugira iteka niki. Mu yindi mvugo no kuba umukozi ugakorera urugo rwawe. Niko kuba umugabo mu rugo. Hanyuma hagaca haba cake nicyo ko umugore nawe yemera akubaha umugabo wiwe, abana nabo bakaronka indero. Mu gihe urugo rumeze neza ni ukuvuga rubona ruko gwerekana rutegura na generation y'urundi rugo ruzoza mu nyuma, kuko urundi rugo ruva muri babana banyu. Sivyo? Mu yindi mvugo burya bavuga ngo imfizi y'intama itendera nkase. Akenshi ugira utegure umuhungu wawe kazo umugabo mwiza mu rugo. Ategeza hari ibintu byinshi akurabirako. Muteza kwicara muhaganira, ukamubwira umugabo ico ari cyo, ukamubwira umugabo ico ajejwe, ibyo agomba gukora mu rugo, ukamurera. N'abakobwa rero niko kuko bagomba guhabwa indero hakiri kare. Ntushobora kuba umukazana mwiza mu rugo kwa naka wundi iwanyu atandero wahakuye. Ntibishoboka. Kuko ico wakuye iwanyu, ico abavyeyi baguhaye, nico ujanye muri muryango wundi. Mu yindi mvugo rero no gukora. Umwe wese agahagarara mu gihagararo ciwe Imana yamuhaye, bagaheza bakubaka kuko Bibiliya iratubwira neza tuzi indero abana bawe bazokurikiza bakuze ngo bazorinda bapfa badahinduye. Ntushobora kurera umwana yamaze kuba umugabo ngo uvuga ngo wamugongo hano shaka ngo suko baba umugabo kandi ngo igitigoro kiri wigeze umutegura. Mu yindi mvugo tegura kazoza k'abana, tegura kazoza k'imiryango yejo, yitegure uno munsi. Mugabo mu yindi mvugo no kuvuga yuko ni ugukora uteza imbere urugo rwawe, hindira abana, kunda umugore wawe nagusonera, muyage byose urugo rwane rwamara kumera neza. Muri ibyo byose Imana iraza igaheza ibikorwa by'amaboko yanyu, muhagira iteka, hanyuma mukaba muri sure nuko umuhungu wawe atazokumara amazi niyamara kubaka. Ukavuga uti umukobwa wanje niyamara kuja hariya ntazomara amazi, namwigishije gukora azoshika akora. Umuhungu wanje nabonye ingene nkorera umuryango nkamurera, nkarera na bene wabo, nawe azogenda agire nkuko nagira. Nuko rero abantu bogenda bahererekanya urugo rwiza,
umukazana mwiza mukuba n'urundi rugo ingo zikazogera zikurikirana zifise uko zisa kandi ziteye iteka. Ego dusoza nko kuwonya uberutse numvise abajambo ariko uravuga ko umutwe w'ishengero ni Kristo, umutwe w'igihugu ni perezida cyangwa umwami, ni perezida cyangwa umwami. Yes, dukwiriye kubaha kugira ngo kumbure yega nicagezwe kuko utabubasha Imana ikubikiye inkoni. Wandikira abahemurayo yabivuze 13 kuri 14 yavuze ngo mwubahe, murumva mwumvire ababaganza muge mubagamburukire. mu gihugu kuganza naho kuganza nabi ntibikunda uko kuganza nabi gute. Yega n'abantu avuga ati nakanganza nabi utaranamuganza hakumva ndashaka umuganza kubera ari abantu gwintakosorwa abakeneye yuko ahubwo ari wateza kuganza. Mugabe nagana kubwiye ivy'Imana yarabipanze neza. Yaravuze ati uburongozi bwose buva ku Mana n'ubwashizweho n'abantu ni Imana bugaba. Mu yindi mvugo rero ntushobora gufata umutwe ngo ushire ku birenge. Oya, umutwe n'umutwe ni ufise ubwonko, ni ufise amaso, ni ufise ngo ufashe nkuko none ntubibona. Mu yindi mvugo abantu bakwiye kuraba kiga kuko abantu benshi bagararije uburongozi birivuga ngo bugararije ishagezwa c'Imana. Hari benshi bakubiswe nabi bakamererwa nabi kabari kubona bose bahereye mu bugaragwa benshi inzoka zarabariye abari inyama zibasha mu zuru barapfa. Uravyumva? Donc mu yindi mvuga abantu bakwiye kumva Imana mu guteza imbere igihugu, mu gutabara igihugu, mu guhezagira igihugu igitorera indongozi. Kandi Imana mu gutoranya indongozi ntipfa gutora, irunguruka umutima w'umuntu. Yamara kubona umutima w'umuntu ikavuga ati uyu mutima niwo nshaka kuko umeze nk'uko ngomba, ikamutoranya ikamushira habona. Ko mu bisara twe ngo tuja gutora biba tuja kwemeza ico Imana yamaze gutoranya. Imana ni iki dukoreje kavuga ati mutora nabutore nabi. Ari n'igihe ushobora kugenda bateguye gutora nabi ugasanga washika ukiyumvira ukumva nyine twe bwatoya reka ndore nabi. Nico gituma urumva abantu bakwiye kumenya uburongozi buva ku Mana. Niyo ugomba kunegura umurongozi kirazira kuko Bibiliya yavuze ati ntunamuvuge nabi naho bawe mu cumba wiyugaranye. Ati ntuwomenya ko ashobora kuba akanyoni hariya mwidari utabona kakabigurukana kakabimubwira vugira ingorane. Hanyuma iki naco umutima w'umwami ufiswe n'Imana mu kiganza. Mu yindi mvugo y'abantu bakwiye kumenya iyerekwa mu muryango rihabwa umutwe n'umugabo. Muri eglise nta yindi vision nimwe hari uretse vision ya Yesu Kristo. Izindi uzanye sitse mu gihugu na iyerekwa cyaje igicapo ciyo kija n'ingene kizomerejo ni perezida cyangwa umwami. Wewe uje kuvugisha ibindi ngo nanye mfise indi yerekwa bikunda nta ma vision abiri abaho kujya bava ko inkoba zibiri oya ntibikunda. Noneho abo mu Faransa n'ubuze yavuze neza, yavuze ngo vision dans une vision dégénère une division automatiquement. Wachumbe vision mu yindi Ego. Vision dans une vision dégénère une division automatiquement. Vision ni urugo rugize vision zibiri, umugore akagira vision yiwe, umugabo akagira vision yiwe. Ni kuvuga urugo ntiruba rukiravye ruriko ruraje ruraba imiratsi carusambura rimwe riraba irindi karaba ntibishoboka. Muri make muri ko muja hamwe. Oya muri ko muja hamwe. Yes. Rero muri ico gihe rero nuko bimeze. Apotre kandi ndagushimire cyane. Nanjye ndabakengura. Imana ibahezagire cyane kuko mwashoboye kuduhereza kumbure vya vy'agaciro. Badusozera wipfuriza abantu umwaka mushasha kumbure no kuzogira umwaka n'amajambo akomeye basi. Umwaka wo guhindukana y'imisi yose rasa amasaha yayandi. Izuba risarukira hahandi rirembera hahandi. Abandi bumve ico Imana bagomba ko bacumvire hama kigamburuke. Naye hasigaye hoho imyaka iba myiza canke iba migufi iba miremire amaherezo twese Mirake nta n'amahigo amaherezo ni gufa. Yavuze ati kora mpeza biri kuba by'amaboko yanyu hanyuma mureke kugarariza Imana muzoca ubwira umwaka mwiza. Nayo ije kuvuga ngo oya soya
imyaka ni imwe Mari gozagire cyane. namwe Reka ndashimiye cyane wafashe umunyo wo gukurikira kiganiro cyacu du début à la fin. Ndagushimira cyane gose yari Apotre Isidore Mbaye hagatwa turaganira kumbure kuri vyinshi bigiye bitandukanye nizera ko ashoboye gufashwa kumbure muri commentaire kugira nawe tubwire mbega uvyumva gute uvyumvira kwiki kandi abashimiye cyane gose mugire aho mubahwe asante sana.